Ushobora kuba gukora ikintu ushaka kubaka izina, ushaka we kuja hejuru abantu bose, all eyes on me, hanyuma Imana yaraba ikavuga ati none ushaka kwitiza izina ryanje kugira ngo udandaze wewe izina ry'iwawe. Urumva iyo ubaye sincere, iyo ubaye This is Flash TV, we shine to progress. Bari ngaha abamenyesha makuru inshuti abagenzi turasavye ngo ubane natwe muri bino bikorwa utangurane natwe no muri byo hagati ubibemwo no mu gihe duhereza eka no mu gihe nitwaheza dusubira ku mirimo uze kubana natwe dusange aho tuja ari amahoro tubisenze twizera mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera. ndabashimiye. Intumbero y'ibi bikorwa twabahamagariyemwo kandi twifuza kubamenyesha no gukomeza umutima wo guhimbaza no gutazira muri iki gihugu, bihereye mu buzima bw'abantu Imana yaremye muri iki gihugu, abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga baba muri iki gihugu, kandi no gutera intege ko iki gikorwa cyo guhimbaza no gutazira gikorwa mu rurimi kavukire. Igihugu cy'u Burundi Imana yaduhaye nticapfuye kwaduka ngo kibeho gusa, igihugu cyose kigagira ururimi rukiranga. Ibikorwa byose rero harimwo no kuguhimbaza no gutazira, twifuza ko haba guhabwa agaciro k'ururimi kavukire, ururimi rw'ikirundi, kugira ngo uguhimbaza no gutazira ubwa mbere na mbere n'ubwo indimi zose twemerewe kuzikoresha, ariko ururimi rwacu kavukire ruhabwe ikibanza muri iki gikorwa cyo guhimbaza no gutazira. Kubera iki? Guhimbaza no gutazira bihera kuri zina murundi gushika kuri nyokuru canke umuntu yibere mu murima ariko arumviriza iradiyo. Ndazi ko mubifisemwo ubukerebutsi mu kwamamaza ibikorwa by'indirimbo zo guhimbaza Imana. Igihe cyose zivuzwe ku iradiyo, aho iyo ndirimbo yosanga umwene igihugu hose, ari mu murima, ari ku isoko, ari ku kazi, azakira ubwa mbere na mbere mu rurimi rwiwe, kugira ngo yumve ko Imana ishobora guhimbazwa, ishobora gusengwa, ishobora gutazirwa no kuninahazwa mu rurimi rwiwe kavukire. Nuko rero muri iki gikorwa twifuje rero gukomeza inyuma y'urugendo rutari ruto, imyaka myinshi iki gikorwa gitanguye cyo guhimbaza no gutazira mu ishengero muri iki gihugu. Twifuje ko haba uwundi muvuduko kandi n'akanovera mu bijanye no guhimbaza no gutazira. Ndabashimiye. Yiyi festival Burundi Uhimbaza no guhamagarira abenegihugu gushishikara gufata mu mugongo abanditsi n'abaririmbyi b'indirimbo mpimbazamana. Nta gikorwa na kimwe gifise akamaro nk'iki cyo guhimbaza no gutazira muri iki gihugu kidakeneye gushigikirwa no gufatwa mu mugongo. Iyi festival Burundi Himbaza ifise intumbero yo gushira ahabona ibikorwa bimaze imyaka bikorwa muri iki gisata cha gospel canke indirimbo mpimbazamana, ariko kandi nk'umwe mu bakimazemwo imyaka itari mike, ndazi intambamyi nyinshi twagiye duhura nazo. Ubajije n'abariko bararuka muri iki gihe, muri iki gikorwa, bose barakubwira ati ni vyiza, turakunda ivyo dukora, ariko turabuze gushigikirwa gushemeye.
rero nkaba nohamagarira abenegihugu gushigikira iki gikorwa. Kubera iki? Twese turazi ko muri iki gihugu Imana ivugwa cyane. Ahantu hose umuntu wese n'uwitwa umuzirarumenyetso iyo bimugoye canke iyo hagize ingorane mushikira yibuka Imana. Gushika ku bahaze n'abashonje, iki gihugu twarezwe mu guha agaciro canke mu kumenya ko Imana iriho. Nico gituma amazina menshi usanga akonekta ku Mana. Bahabona Imana, banzeye Imana, bahakiza Imana. No kuvuga ngo ico ni ikintu cerekana ko Imana nubwo ivugwa mu buryo butandukanye, abarundi canke abenegihugu barezwe mu kwigishwa neza ko Imana ariyo ya mbere ikwiye gushirwa imbere ya byose, kandi ariyo tuzeye ko uburaro n'uburamuko. Rero iki gikorwa, ikintu cyose cyamamaza Imana kandi cibutsa abarundi, abenegihugu ko Imana ikwiye guhimbazwa, igahabwa ikibanza ca mbere, bene ibi bikorwa bikwiye gushigikirwa. Kubera iki? Turazi muri kahise ko hari abashitsi twagiye turakira bava mu bihugu bitandukanye vya hafi, ibyo duhanye imbibe canke vya kure. Ugasanga abo bantu barihigwa amatike azimvye, bakakirwa mu buryo bukomeye buri hejuru, amahoteli akomeye, urumva bakakirwa mu buryo bukomeye. Hanyuma waza hano iwacu, abana abenegihugu bari muri iki gikorwa tuzi neza ko bariko bakora ibintu bikomeye cyane, vyiza, bisukuye, bafise ingabire zo gushimwa no kuratwa, bakabura ababashigikira. Iki gikorwa, iyi festival Burundi ihimbaza, gifise intumbero yo gukangurira abenegihugu kumenya ubutunzi Imana yaduhaye muri iki gihugu. Muri izi ndirimbo menyeshamana dufise Uburundi bukomeye cyane, dufise ingabire n'ubutunzi bukomeye cyane, ku buryo ibihugu duhanye imbibe muri myaka 20 iheze, iki gihugu cyadometse ibindi bihugu mu bijanye n'impano canke ingabire muri iki gisata cyo kuririmba indirimbo menyeshamana. Rero ni nakaryo kadasanzwe twashaka guhamagarira abarundi, abenegihugu muri rusange kumenya ubutunzi Imana yaduhaye muri iki gihugu kugira ngo bushigikirwe, hanyuma n'igihugu cacu kibandanye kumenyekana, kubera ko turafise iby'agaciro Imana yaduhaye. Ikindi nikijanye n'amashimwe mfise ku giti canje. Hari ivy'Imana yankoresheje haheze imyaka 35 nitavye umuhamagaro muri iki gikorwa cyo kuririmba indirimbo menyeshamana. Iyo myaka 35 ndi muri iki gikorwa, ndazi ko benshi bafise amatsiko yo kumbaza ingene vyagenze, ingene nashoboye guhagarara, ingene nabandanije gushika uyu munsi. Ariko kandi muri ibi bikorwa, muri iyi festival mfise ishimwe ridasanzwe, kubera ko Imana yaranzigamye nkwije imyaka 50 y'amavuko. 35 ndi muri iki gikorwa, ushize ko 15 ibaye 50. Ndashima Imana ko muri iki gihe muri iyi festival ari shimwe mfise kubw'iki gikorwa n'uru rugendo, kuko Imana yashimye ko mbaho mu gihe nk'iki nk'umurundi. Ndanezererwa ico ndico, kandi ntahura umuhamagaro Imana yandemeye nk'umurundi, n'igituma Imana yarashimye ko mbaho iyi myaka yose.
rero harimo guhimbaza iyi myaka 50 y'amavuko, hakaba harimo umutima wo gushima Imana ivyo Imana yanshoboje kandi kibandanya kunshoboza mu gukorera ihanga ryanje, mu gukorera igihugu canje, mu gukorera ishengero rya Kristo muri iki gihugu. Muri aya mashimwe rero hakazokorwa ibikorwa vy'impuhwe. Ni kimwe mu ishimwe nifuje guha Imana mu kuja kuraba bantaho nikora, tukabaha ingabire, ivyo kwambara n'ivyo gufungura, kugira ngo nshima Imana yanzigamye kumara iyi myaka 50. Festival Burundi Himbaza n'ivyo bikuru bigize n'ibindi bikorwa tuza kumva hamwe nabo turi kumwe. Murakoze. Twandika nza kumubatiza irindi zina, dukoresha igiwe ryo. Yego. Okay, ndabaramukije. Amazina yanjye ni Mbonimpaye Jean Claude, nkaba ndi umwe mu bariko barategura Festival Burundi Himbaza. Hanyuma uko ibikorwa biteguwe nuko itariki 17 z'ukwezi k'indwi dufise igiteramo VIP kizobera kuri Zion Beach. Hanyuma ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu, nukuvuga itariki 19 n'itariki 20, harategekanijwe ihuriro canke conference mu Gifaransa y'abaririmbyi bandika indirimbo mpimbazamana, bakongera abazandika n'abaziririmba. Rero harateguwe iryo huriro rizoba ku munsi wa kabiri itariki 19 z'ukwa kabiri umunsi wose. Hanyuma ku munsi wa gatatu cyari itariki 20 ni bizoba imbere ya saa sita. Hanyuma hari igiteramo kinini cyane giteguwe itariki 22 z'ukwezi kw'indwi. Ico giteramo kizobera indani muri stade Intwari. Rero aho onye turatumira abanyabujumbura bose, abarundi bose, abashitsi bari Bujumbura, kugira ngo bazoze kwifatanya natwe muri uko guhimbaza Imana kuri iyo tariki. Ikindi nari nibagiye nuko muri iryo huriro canke conference y'abaririmbyi izoba itariki 10 cyangwa itariki 20, tuzokwakira abandi baririmbyi bava mu ntara zose z'igihugu. Nukuvuga yuko kira ntara izorungika abantu babiri, na cyane cyane abava ku mugwa mukuru. Nukuvuga tuzoba dufise abaririmbyi bashika 36 cyangwa 34 bavuye mu ntara zose z'igihugu. Hanyuma ibindi bikorwa bitegekanijwe nuko Apotre Apollinaire muri festival azosohora igitabo kivuga ku guhimbaza no gutazira. Hazoba harimo intahe yiwe, ivyo yaciyemwo muri iyo myaka, impanuro. Kizoba ari igitabo kirimwo ubutunzi bukomeye cyane. Hanyuma hazosohoka kandi n'ikindi gitabo c'indirimbo ziwe zose yanditse. Ico gitabo naco abantu bacyumva barakirindiranye igishika, kuko ni igitabo kizokoreshwa mu masengero atandukanye, n'indirimbo ziwe harabazirondera muri Google canke ama-lyrics mu Congereza bakazibura, ariko kazoba arakaryo kugira ngo indirimbo zose yanditse zishike ku mbuga ngurukana bumenyi uyikeneye ayironke. Ikindi naco ico gitabo kizofasha nuko murabona twebwe imyaka turiye simike na Mutama simike, twariyumviriye ku zindi nzunganwe zizoza. Murazi yuko murambona hariho televiziyo ihori habana ama écouteur, hanyuma bakababwira ngo baririmba indirimbo, bumviriza iyo ndirimbo, mwumvise amajambo baririmba biratwengeje. Nukuvuga iki, abantu benshi baririmba indirimbo mbwa amajambo batayazi neza. Rero ico gitabo kizoba kije kugira ngo gifashe abantu kuririmba indirimbo za Apotre Apollinaire bazisoma kandi bashobore kuziririmba neza. Hanyuma ikindi gikorwa tuzokora, tuzoshira indirimbo ziwe zose kuri flash.
no kuvuga indirimbo zose yaririmbye zizoba ziri kuri flash imwe, abazikeneye bazozironka kuri uwo munsi. Hanyuma rero akabijya nuko ariko arakinjika, harabama bahura nabo bamubaza igihe cyose ngo mutaha, ngo ugejeje he ko baduhevye atacuri ko yasohora. Rero abafise ivyo bibazo bagiye kwishurwa, nuko album yiwe ya gatanu izosohoka muri Burundi himbaza muri iyo festival. Rero muri make ivyo nivyo bikorwa biteguye, ariko igikorwa ca nyuma Apotre Apolline numuririmbyi numwanditsi ariko akongera akaba umupasitori. Rero mu myaka 2.5 iheze Imana yaramukoresheje Eglise Shemeza Worship Temple canke umuryango canke ishengero Shemeza Worship Temple ribaho, aho rikorera ni nyuma ya stade Intwari canke nyuma ya Imprimerie Mex. Rero itariki 24 uzoba ari umunsi wo kugurura ku mugaragaro ishengero. Nago nurubanza rufatanye na Festival Burundi himbaza, kandi rufatanye na yubile yiwe imyaka 50 hamwe n'imyaka 35 amaze ari mu gikorwa cyo gukorera Imana mu gisata cyo kuririmba indirimbo mpimbaza Imana. Murakoze, ibyo nivyo bikorwa biteguwe. Kumbura tubaha ijambo namusabe agesha atanga amadetaye gatonye ku bijanye na n'igikorwa c'impuwe gishasha gihasanzwe hamwe n'umujya w'ivyizigiro. Ego Claude. Ego urakoze. Hanyuma Shemeza isanzwe ikora ibikorwa by'impuwe. Novuga yuko mu myaka iheze ishika nk'itandatu canke irenga gato tumaze kugira amadesanda ashika 12. Turategura ibiteramo binini cyane ahantu hari abantu bakenewe gufashwa, tukabagemurira hanyuma tukababwira ubutumwa bwiza. Rero no muri iki gikorwa ca Burundi himbaza finale canke ifundo, aho namwe mwese tuzobakenera bamenyesha makuru, nuko tuzorondera ahantu tugenda kugira ngo tugire igiteramo c'abantu bakeneye gufashwa, kiba ari igiteramo cyo ku buntu, hanyuma twongere tubagemurire kugira ngo mutama wacu ngaha anye mu guhimbaza yubire yiwe ayisangire n'abo bantu. Murakoze. Ikindi nokongera ko nuko muri ibyo bikorwa by'impuhwe dusanzwe tubikora muri initiative twise umujya w'ivyizigiro. No kuvuga ngo icyumviro cyavutse mu kuba inyishu ku bibazo biba bidukikije. Kuba umukristo canke kuba umurundi, umuntu wese ahamagarirwa kuraba hirya no hino yiwe ico yofasha mugenzi wiwe. Rero nk'abakristo kandi abizera bavutse ubwa kabiri, Imana iduhamagarira nukuba inyishu muri community. Rero umujya w'ivyizigiro Imana yaduhaye ico cyiyumviro kugira ngo habe sound, habe umujya uzana ivyizigiro mu barundi bene wacu, kuko hari imijya muri kahise yamyivuzwa n'ubu hari igihe ivuzwa imijya y'akabonge, son y'inkoho, amarira mu miryango, abantu usanga umwe ahemukira uwundi, abavyeyi bagahemukira abana bagahemukira abavyeyi hagati yabo bagahemukiranira. Imana rero idushira ico kintu ku mutima cyo kuvuza iyindi son y'ivyizigiro. No kuvuga ngo muri ibyo bikorwa dukora byo kwambika abantu ko dushoboye canke kubagaburira ibyo dushoboye muri ako kanya, hari ikindi gikorwa kiba gifatanye n'ico, tujana equipe medicale, abantu b'abaganga, tukegeranya imiti kugira ngo muri ako karere tugiye gukoreramwo havugwe abantu bafise ingwara zishobora kuba traité
muri ako kanya canke n'uburyo tuba dufise. Rero ivyo bikorwa twagiye tubona bizana ivyizigiro mu karere twagiye dukoreramo, nico naco tuzogikora muri descente tuko turategura. This is Flash TV. We shine to progress.